murakoze nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi jewe nitwa Muhwanya Jeremy nkaba nahoze ndumugwiza tunga mugaba amagara yaranyankiye kandi mwahora mumbona mu manama komakomeye yamarabu naramugaye hamwe na mutamakazi wiwanje we ntakivaho twaragiye kwivuza mu gihugu cyo hanze tujana n'abana batatu baduherekeje bazi ko tutazogaruka baratuvura turaronka kamitende ubu hariko arahira imyaka 3 dufise agahengwe harabaye rero ikiganiro ibururi kuri stade baranyakiriye ndavuga ibingoye ishira hamwe mugisha n'ijya abana biwanje baraduhaye inzu kugira dushobore kuyidandaza dushobore kwishura amadeni twafashe mu gihe twagenda kwivuza kandi iyo nkuru nyiramwara yumvise ko baranyakiriye abavugizi bawe niho bari none nyene cyubahiro mukuru w'igihugu ubutungane buri ngaha ni hamwe nyene bavuga ati amawusizi y'umugabo ava kure narayereye ya mu maso sinkibona banyuriza ama esikariye ngira gute birava biranga uwanguriye iyo nzu yamuhaye miliyoni 70 ni sheke y'imiliyoni 170 iyo sheke ndayifise ngaha barahava rero twabonye ko byanse nditura iperereza kuko iyo muntu yavuga ko akora mu iperereza kandi handiko ndavuga nawe nyene yo bari ngaha n'umusumye w'urusaku iperereza rirabibona rirangira amatohoza iperereza Imana irakarihezagira barafata dokima z'ubuguzi ahantu twagirira amasezerano ku miliyoni 200 acagenda ahindura ayo masezerano ahashira miliyoni 400 ndabifisa ajya mu ntashanya ngaha arabifisa haje afata izo miliyoni 200 agenda akoresha dokima yindi y'imiliyoni 80 nezi aca yiruka ndi mu bitaro namaze ukwezi ndi muri semuseka aragirisha transfer byose birahera ngeze kuva mu bitaro kugenda kuraba ko yamahera yagiye kuri konte nsanga nguye konte yugawe mu bihumbi 2016 ibanki yarandikiye sentare ndabifisa ibabwira yuko iyo konte ko yugawe muri 2016 sentare yarandikiye notere arishura kubwo buguza bwaniye ko bwaciye mu nzira zitarizo ntuze banki BHB irandika ivuga yuko izo sheke zibiravuga ko yampaye ko ari ububeshi imwe ko ari we yayifatiye y'umuruyoni n'iyindi y'ibihumbi 80 none nyene cyubahiro umukuru w'igihugu wagerageza kandi abanyagihugu turagukunda yamara hari bidashoboka ubutungane je nibaza ko bugwaye bukwiye kuvugwa cyukuri bukwiye kuvugwa uyo muntu mwiperereza yanyandikiye ngo agiye kusubiza iyo titere itariki 7 z'ukwezi kw'indwi 2023 barasinya muri sentare nkuru cour d'appel imbere ya procureur arandika ari kumwe n'umushinga manza wiwe ko agiye gusubiza iyo titre itariki 11 z'ukw'indwi 2023 ngize aragenda kumushikira nganje yahahora yanyakiriyaka akambwira ati mbe Muhwanya we uronderika ntije ngo murenganure ati byawe narabibonye ati yamara genda kwa procureur ashire ibyo bintu mu ngiro ntibyakunze nyene cyahera umukuru w'igihugu icyo womfasha idosiye ngije ujya mu ntara y'ifisa iyo sheke y'imiliyoni 150 mvuye ndayizererana ngende ukunyene aha nukubona simbona diabete yaragurutse mu maso ndayizererana ivyo bipapuro byose ndabifise biri hajya mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe uyo muzi bururi abambonye bavuze bati mutama bati kibazo cyawe kirakemuwe none rero nyakuba yani cyubahiro ndenganura fisa amarira menshi cyane bansubiye titere procureur ashire mu ngira ibyo bintu ubu yaraburanye sentare zikamweza
kubyica ubu rero yashize agatima mu ntuze ngo bigiye muri sivile aba yagira akababwira ngo nzosigara ndaburana n'abana bamuhwanya kimuhwanya carapfuye nibyo murakoze nyandicware mukuru w'igihugu Procureur General ngaga yewe ari ngaga Procureur General de la République ministre wewe uco mubwira procureur kandi ntibimarindwe uzoca unyandikira message inyuma y'indwi ubonye bitarahera uzoca unyandikira kuri WhatsApp bishikira ntanje nibaritsa ministre aravyumva ngaho nicariho canje ndabaramukije nitwa Shimirimana Francine twebwe abagendana ubumuga turafise ibibazo twisangije turipfuzanye n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ko mwoturose uburaro nka kurya mwagiye burose bademobilize nyamwaburya tudapfa aho tubaye usanga bigoranye ikindi kibazo dufise n'icubahiro mukuru w'igihugu mu kwezi kw'indwi guheze mwaraturungikiye ministre Imelda Sabushimike mwahora muza muradufasha mu bintu vya bino vyuma vyacu nyunganira ngingo ivyuma dukoresha amabekiye amaproteze n'ibindi byose ubuhoho mwaduhaye nde hama ikigira kabiri nyaricubahiro mukuru w'igihugu jewe mfise ikibazo c'ingwara mfise timere muri colonne vertebrale bandungitse kwivuza mu gihugu ca Kenya hama mu gihugu ca Kenya baca bansaba amadolari ibihumbi 19 n'amajana 9 ayo nayo nyene icubahiro mukuru w'igihugu narayabuze nyene icubahiro mukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2021 mwari ngaha kuri stade Muramvya mwaramfashije murandenganura mwarakoze Imana ibibahezagirire hanyuma ca ndasubira ndakora ibyo nahora nkora kubera iyo ngwara yaciye intera usanga yiremika rusibira zimvyora gusaba umuriyoni n'amafaranga hejuru za scanner namwe murabizi ntiwe ndarandira bamaze kunsaba ivyo bihumbi 19 n'amajana 9 by'amadolari nari nsigaranye ku mufuke wanje miliyoni 3 mutwe nari nariyungunganijemwo gukora hama ca ndaterereza mu nshuti n'abagenzi abo nzi nabo ntazi barashobora kunterera amafaranga miliyoni 7 no kuvuga ubu uyo mfise imiliyoni 10 nyene icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi ndabasavye mu nyunganire murumva ho nagejeje kandi nari naragerageje shobore kuvugwa murakoze urakoze aho uriko uraterereza abarundi turafise umuco wo gufatana mu nda aha abarundi muri ngaha mwe muvyumvise rufashanye twese tumuterere kuko murazi mu mahera y'ikigega ca leta akora mu mwaka ayo mahera ntategekanijwe hanyuma yavuze ati tubaronderera aho baba erega umuntu amugaye aguma ari uwo mu muryango umuryango utegereza kumenya aho yoba rero mu kibano iyo babona n'umuryango udafise amikoro bose boza baratererana uko nyene umuntu akaronka ahaba mugabo twovuga tuti dutore amahera azoza arubakira abamugaye bose sinzi ko igihugu kizohava kiyaronka yose ariko twumve yuko abamugaye arabo gufatwa mu mugongo kandi baguma ari abana b'umuryango n'abana b'igihugu ubundi nabandanye